Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Banje kuramutsa mwebwe mwese mwese mukurikira iradiyo yanyu RPA ijwi ry'abanyagihugu cuti no mwakunzi muri ko mudukurikira ndabutse yuko turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 12 ntwarane umwaka wa 2025 nayo iradiyo yanyu RPA muri kurikira mucina ku buhinga ngurukana bamenyi kuri wese 3 akaburungu RPA akaburungu OBI ingingo nkuru zigize ana makuru akaba arizi zikurikira. Ingingo y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida yo guhagarika kuvura abana bari munsi y'imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze ku bitaro vya Kiremba mu ntara ya Ngozi ngo ni ingaruka kuri benshi zibonekeza kuri ibyo bitaro ku bantu batazoshobora kuriha amafaranga mwana makuru twabiteguye. Nayo abanyagihugu mu ntara ya Muyinga bariyamiriza amafaranga batangishwa ku nguvu n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bivuga ko ari guterera uwo mugambwe ivyo babona ubwabo yuko ari usuma bweruye. Nayo mu gice ca kabiri cano makuru nikigabane kw'isoko uno munsi tugaruka ku nteyano z'imigwi ihurikiye matora ariko yategurwa mu Burundi aho ni kucokorwa ngo hirindwe amatati aturutse kuri ayo matora mu kanya inkuru n'imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa reka ana makuru turahere mu gisata kijanye n'intwaro ibereye igigo anagesa cyo cyashinzwe gihutihuti atavyigwa bishemeye bibaje gukorwa arizo bituma gikora gihomba kuva gitsingwa. Uyu munsi tuzakwashikiriza igice cya mbere cy'ibimenyetso bigaragaza neza ko ico kigo cya leta cyashinzwe kwegeranya no kubika umwimbo w'ibinyanete atandinganizo zitomoye zihari. Reka tubibaze mugezi wacu Josiane Muzaneza. Igihe inama nshingamateka yatuma kabashikiranganje babiri aribo uw'ubudandaje hamwe n'uw'uburimyi n'ubworozi ngo basigure ingene umwimbo abanyagihugu babiri yakuya uri kurabura, inyishu zagiye ziratangwa zerekanye neza ko abo bashikiranganje nabo nyene barengewe. Akarorero kimwe mu nyishu yatanzwe ni ivuga ko baguye mu gahundwe babonye umwimbo wabaye mwinshi cyane kuwo bari biteze. Ivyashegesha uburongo y'inama nshingamateka y'u Burundi n'agacavu kenshi Gerard Ndabirabe yagize ati hari imvugo jenda giye numva kenshi babaye surpris ngo babaye surpris nane wewe wokora muri surprise. Iryo jambo ryonyene ritugere yuko habaye ingorane muri planification. Igihugu cyashize imbere uburimyi n'ubworozi, none planification idakunda uburimyi n'ubworozi bizoza bigende gute? Mu kwigovyora umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yamenyesheje ko bagiye kwikosora bakubaka ibigega bikwiye kandi bikwije amategeko, ariko izo navyo bisa n'ibitazoroha kuko uburyo babuze ahanini kumfashanyo kandi ikigwana gesa cimirije kwakira uyundi mwimbu bivugwa ko uzobugwijwe na gatatu uwo baronse mu mwaka uheze. Umwimbu gushika ubu ukivundiye mu bubiko aho bandanya wononekarira. Iyo nyishu y'umushikiranganje yashikirijwe n'uburongoye umugwi w'amahujejwe ibibazo by'uburimyi mu nama nshingamateka. Macha yishira ko bazohera ku bigega bibiri na cyane cyane ku buryo baronkejwe n'Ubuyapani nabyo by'igiti yakubisubiramwo bakoresheje uburyo Frida yemeye hanyuma no kubana barondera ubundi buryo bwo kubaka ibindi bigega. Kuri ivyo umushingamateka Gerard Ndabirabe yarabakuriye inkoni ku gishitsi abamenyesha ko atani igiceri bazopfa baronse mu gihe bonyene ubwabo batazi ivyo barimo. Planification bayikoze hejuru none bavuga ngo umwimbo ntitwatuzi kuzoba mwinshi. Bipfugiki umwimbo utazi kuzoba mwinshi n'ibigega ntuzingene bingana muko gacuvuga ngo muraduha amahera yuko bakibigega byinshi sans planification. Hamu tubwira muti turabona umwimbo urindiriwe uzobungana uko, none mwese muvuga ngo umwimbo uzoba mwinshi cyane ngo mwinshi cyane bipfugiki. None mwinshi cyane utushira ibigega bingana gute?
ikindi urongoye inama nshingamateka yashikirije ko kiri mu vyerekana ko ikigwana jesa gikora gihuragirika gitagitora kitabona iyo kija nikijanye n'ingene mu ntara zimwe zimwe ibigega vyuzuye gushikaho bitangura no kubora mu gihe hari izindi ntara ububiko bugaragara kandi abanyagihugu baho badasiba gusemerera basaba kuronswa ivyo bigori. hari abantu bariko baravuga ati twebwe ibururi nimuzane ivyo bigori kandi abandi bakavuga ngo biriko biraborera mu masoko. Une contradiction parce que la planification au niveau ya distribution au niveau de la gestion y'umwimbu kubera ko ivyo bintu bitunga kugira ngo tubiplanifiye. Gerard Ndabirabe yanamenyesheje ko biteye isoni kubona ubushikiranganji bushobora gutanguza umugambi butabanje kumenya ivyo abanyagihugu bakenera canke ngo hakogwe n'ivyigwa vyo kumenya kw'isi ndimwa yakira ibiterwa. Kumenya les besoins s'abene gihugu amaceri jana sécurité alimentaire tubabwira tuti mu ntara nibavuge ivyo barima ibihamera kurusha ahandi mugabe ikintu cyakoreshejwe kugira mumenye ko hari ahantu hatamera ibigori cyane hari ahandi hamera ibigori cyane ibyo mwabikoresheje kuko mwari kumenya muri planification muti hariya nuko ibigori bizomera mugabe turazi ko bitazabikubera ko bitahakunda cyane kugira ngo mube muzi muti hariya nuko uzobongereza mukaba mubizi muri ministeri none ntibyabaye. hariho n'intara batarima cyane ibyo nabyo nukubimenya kumbe usanga borora cyane hageze gufura bakabwira ati ibigori turabikenera muri planification muzoza kuba mubizi none ibyo byose ntabyabaye. urongoye inama nshingamateka yaraguye ariko aragaruka kubwa Gerard Ndabirabe ngo nta gitangaje kubiriko bibera mu kigwana jesa kuko byose vyapfiriye mu ntango. uriyumviriye kurima nabo ukoresha niki urarimye hanyuma urikontoroye ureva umwimbu hanyuma ukirondera n'amasoko wewe nyene hanyuma mva ko hari ikintu kitameze neza aho naho kuyumvira hanyuma ujejwe nawe ubudandaje none wacakora iki kwivyo nyene ari byo yokoze none wacakora iki umushiyantere yati hariho na jesa none na jesa n'ibyejwe wewe ubujejwe kubika hanyuma ukaciyejwe no gucuruza. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobayagira ku bindi bimenyetso bigaragaza ko atandinganizo zirashe zigeze zishirwaho imbere yo gutanguza ikigwana jesa. Arakoze mugezi wacu Josiane Muzaneza. Reka nkuko nababwiye mu ntango zano makuru mu gisata kijanye na politike abanyagihugu bo mu ntara ya Muyinga bayiduga ko bari kwatozwa amafaranga ku nguvu n'umugambwe FDD bakabwirwa ko ari yo guterera ibikorwa by'uwo mugambwe uri ku butegetsi. Abo banyagihugu bamesha ko bafata ko ataho bitaniye n'ubusuma. Ido nido na mugezi wacu Emmanuel Ndayishimiye. Amafaranga ariko atozwa n'umugambwe CNDD FDD muri komine ya Muyinga asigurwa ko agenewe guterera mu bikorwa byo kwerekana ingufu z'umugambwe CNDD FDD muri komine yagutse ya Muyinga bizobigenekerezo rya 15 z'uku kwezi kwa gatatu. Ayo mafaranga akaba ariko atozwa ku ngufu ko bakozi ba leta akegeranwa n'abakoresha. Nshika basi bitande cyangwa kujyanye n'uko yandike ngango damahera ngo musimukuru ngo ingufu z'umugambwe CNDD paneze bigisha umwe ari 5 ataturasumba sumbanye itafaya kanga 5 mu plante 5 mu efemyade ndimire. Abavuganye na RPA mu bariko baratozwa iyo ntererano bamenyesha ko ari agatotezo. Iyo ntererano ngo atayitaniye n'ubusuma bakidoga kandi ko inatozwa mu gihe bugarijwe n'ubukene. Byakira nawe rero kuko nuko bongera bene igihugu gusa usange bakigufisa abanwani babo nawe mvango nababo wawe mwunegere ubu naho kubera intererano burakanya nabo usanga byabari imbere mugaho ko batakundi bari bugiye babona ko naho harimo terabwoba nta kundi bari bugenze batapfa batangane. Abo banyagihugu basaba ko izo ntererano zohagarikwa kandi nizongere no gutozwa ku nguvu ku banyagihugu batari mu mugambwe CNDD FDD. Mwene izo ntererano sijyambere mu mugambwe CNDD FDD zitozwa. Ahandi vyavuzwe n'abanyagihugu ni mu ntara za Ngozi na Ruyigi abanyagihugu biyamiriza izo ntererano z'agasakisaki.
mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka ico bari muri uwo mugambwe uramutse Burundi babivugako. Arakoze na mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye. Tukiri muco bisata nyene ca politike, urego warundi baho muri Canada ABC ruvuga ko rufise ikizere ko akamo bateye amakungu yuko yorondeza ukuri kuriko bibera mu buseruko bwa Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo bizokogwa. Nyuma yaho ugo runani rukaba rwasohoye itangazo kuwa 10 ntwarane gwerekana amakenye rufise ku njyane ziri mu karere k'ibiyaga binini muri rusangi no Burundi budasigaye inyuma. Kubwo runani rwo barundi ba mu gihugu ca Canada ABC mu funyafunyo biribonekeza ko amakungu ariko arafata ingingo zishingiye ku binyoma kuvyerekeye ibiriko bibera mu buseruko bwa Kongo. Dukurikirane Justin Kezabahizi arongoye gifata kibanza urunani rwo barundi baba muri Canada ABC. Iyo tubonye amakungu harimo na leta ya Canada basa n'abafata ingingo zishingiye ku binyoma vya leta ya Tshisekedi n'imigwi y'inkozi z'ikibi FDLR na Wazalendo, vyaraduteye amakenga akomeye. Tudufata ingingo yo gusohora ico candiko kugira tubibutse ukuri y'ibiriko bibera mu buseruko bwa Kongo. Hari ivyaha bidasanzwe bikorerwa ku banyagihugu baho hantu, cane cane ku banyamurenge hamwe n'abafise ishusho isa n'iy'abatutsi bakabatema, mugabo mukaca muhura n'agacerere kadasanzwe ka leta ya Kongo n'aka communauté internationale. Nta kigoro bashiramo mu kugerageza kuvuga ivy'inkomoko nyakuri y'ivyo bibi vyose canke ngo bagerageze kurondera amahoro aramba. Iyindi mvu ya kabiri ni yereka abasirikare bacu b'abarundi bariko baricirirwa mu ntambara itabara imiryango yabo nigakimenya irengero ryabo. N'ikindi gikomeye, hari abasirikare b'abarundi amajana n'amajana bafunzwe i Burundi kuko banse gukurikira amategeko y'ubwicanyi bwa leta ya Neva, leta yifatanije n'ingabo za FRDC n'aba FDLR. Nizo mvu zatumye dusohora iryo tangazo. Turazi yuko ijwi ryacu atari ryo ryonyene, hari n'abandi benshi bariko baratabaza. Twifuza yuko amakungu hamwe na leta ya Canada yumva yuko hari ayandi majwi ariko aratabaza kuri kijya kibazo kugira haboneke inyishu ku bwicanyi buriko burakorwa muri kajya karere, aho abantu bicwa bahogwa ubwoko bwabo, bahogwa ko ari abatutsi canke basa n'abatutsi. Dufite icizere yuko amakungu harimo na leta ya Canada azoheza yugurura amaso cane cane agafasha kurondera inzira zotogwa kugira amahoro arama ashikira akarere kose. RPA mu gisata kijanye n'agateka ka zina muntu, urubanza rw'umesha makuru Sandra Muhoza rwaye rusubiye kungurizwa kuri ndisango mu gihe byabitekajwe ko rubunanishwa kuri uyu wa kabiri igenekezo ya 11 ntwarane umwaka wa 2025. Sentare yamenyesheje ko urubanza rwa Sandra Muhoza rwungurijwe ku igenekerezo rya 19 ntwarane umwaka wa 2025 kubera ko habuze imodoka yunguruza ababuranyi. Bigize kabiri urubanza rw'umesha makuru Muhoza Sandra rusiba ubwa mbere rukaba rwarutekanijwe kuburanywa ku igenekerezo rya 4 ntwarane uno mwaka, ariko rusiba bivugwa ko ari kubera ku izina ryiwe ritari ryashyizweho ku rutonde rw'abanyororo baja kuburana. Mukanya turabandanye n'amakuru twateguriye. Turabandanya n'amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'amagara y'abantu. Abanyagihugu bo muri komine ya Kiremba mu ntara Ngozi baragayitswe umutima n'ingingo y'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida yo guhagarika mu kiringo cy'amezi 6 amasezerano yo kuvuza kubuntu abana bari munsi y'imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze kuri ivyo bitaro vya Kiremba. Abo banyagihugu bamesha ko zimwe mu ngaruka ari uko abazofungirwa muri ivyo bitaro kuko batazoshobora kuriha amafaranga bazoba ari benshi. Clovis Niyonzima yaruteguriye ino nkuru. Ibitaro vya Kiremba biraho muri komine ya Kiremba bisanzwe vyegukira Eklezia Katolika. Isoko ryacu aho muri iyo komine rimenyesha ko bisaba uburyo bwinshi kugira ngo umunyagihugu ashobore kwivuriza kuri ivyo bitaro. Muri kino gihe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bwabaye buhagaritse amasezerano bufitaniye n'ivyo bitaro yo kuvura abana bari munsi y'imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze. Mu gihe bagiye kuza barivuza mu kuriha amahera 100%, ubu ngo bigiye kugorana kwivuza nk'uko isoko ryacu ribivuga. Aho twegereye ari ibitaro vya leta bihegereye
amavuriro mato mato rero uriko arivuriza urabona ko mbere n'ubu ibiciro bisanzwe byaraduze rero bikagira ingaruka zikomeye cyane ku miryango ubona rwariwe mu bitaro by'ikiremba amahera ateye ubwoba ugufungirwa muri ivyo bitaro hamwe n'uko abapfasha kuba benshi muri uwo mugwi wabo bavugwa ku buntu ni zimwe mu ngaruka abanyagihugu muri komine Kiremba babona ko zishobora gushika nk'uko bibandanya bivugwa n'isoko ryacu. Urumva n'ibibazo byinjiye mu bindi maze kwipfuyeho rero urumva nubwo twagicumbisha kumwe nyene burahapfuye urumva n'ibibazo ntitumva ukuntu ubuzima bugiye gukurikirana abantu bagira bongere bapfungirwe hirya no hino mu bitaro kugira bongere bahure n'ibibazo benshi bagira abapfa bwinshi ku buryo bwo kubura uburyo kuko ubuzima bwarazimvye na n'ubu abenshi bagira ibibazo bitaye n'ukuntu usanga amavuriro ari kure na kure mbaro niyo ngingo imaze kubigenze gutyo biraje bikwege ntitwumva mbere ukuntu bizokurikirana. Iyo ngingo y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida yo kuba ihagaritse amasezerano ifitaniye n'ibitaro vya Kiremba mu kuvura abana bari munsi y'imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibungenze yatangiye gushirwa mu ngiro kuva ku igerekerezo ry'indwi ntwarante uyu mwaka. Arakoze na mugezi wacu Clovis niyo nzima tukiri mu cyo gisata nyene cy'amagara y'abantu ibitigiri byandura umugera wa sida ngo byasubiye kongerekana mu Burundi kuko habaye kujabukirwa mu rugamba rwo kurwanya aho karanda kagihanze isi. Jeanne Gapia ahamagariye kugaruka na cyane uyu munsi rubangamiwe kwirinda iyo ngwara kuko ari indwara mbi kandi yica. Warongoye ANSS Santé Plus asaba leta gufata iya mbere ikorane n'ibifata bitandukanye bifite uruhara muri urwo rugamba basubire bagurukire iyo ndwara amazi atarenga inkombe. Kurikira Jeanne Gapia. Twaradehukiwe sinzi ko twadehukiwe ariko ja muri iki gihugu cose mvuga nti mu ntara mu gisagara nta gicapo na kimwe uzoronka cibutsa kumugera ukiriho cibutsa kumugera wica cibutsa ko abantu boguma bikingira. Akantu notera na cyane urwaruka nuko umugera wa sida uracariho ntibahindwe no kubona abantu basa neza abo nkumbura aho nabivuga ntibari bwamenye ubwenge. Umugero wa sida ntawe bazowubona ku ruhanga. Ubu rero harageze ko abo bakiri bato naho atabicapo babona nibarabara naho atawuri karabigisha uza kumva kino kiganiro wese atangure kwibuka umugera wa sida ukiriho kandi umugera wa sida urica. Iyo miti iriho nivyo kandi turashobora kuyironka ariko iyo miti hari habo yankiye kandi n'uwo yakundiye ntivyoroshe. Ni imiti yo gufata ubuzima bwose, ni imiti yo gufata mu gatondo mw'ijoro nibwira uwo buntu ukawufata rimwe ku munsi. Ni imiti utarinda gusiba. Si bose babishoboye, si bose bibuka, si bose bawufata kuri wa mwanya. Vyoba vyiza ugwaruka wikingiye. Nibo Burundi bw'uno munsi n'ubwo Burundi bw'ejo. Nibikingire, nibipimishe hakiri kare, hanyuma bace bafata ingendo ibereye yo kuvuga ati ko ngize Imana nkaba narusinze ubu ndihaye intumbero ko uyu mugera utazomfata. Ivyo ndabivuze ariko sugwariko bonyene nobwira bahambwira twese nirayisha ko reka dusubire duhaguruke. Ntidushobora kubandanya umwaka umwe amajana 7 arenga ni benshi cyane. Uyu umwaka umwe ntibaragira ivyigwa ariko ivyo tubona nuko ari benshi. Nta numwe twategerezwa kureka. Rero nibaze twicare hamwe ara aba leta arabo bafasha igihugu ari mwebwe abamenyesha makuru ababihagurukiye nka twebwe turi muri ayo mashirahamwe tuje hamwe dutererana ivyumviro dusubire tugire isekeza mugandi dusubire kuvuga sida rimwe mu mwaka tuzohava tuza kuyora ataco twishobora kuyora. Ivyo Jean Gapia yabishikirije mu biganiro ijambo ni gwawe cyo ku munsi wa gatandatu uheze
naho ibitigiri kubandura umugero wa sida byasubiye kuduga Uburundi batari imbere y'ibihugu vyose vya Afrika bikoresha ururimi rw'ifaransa mu urwo rugamba rwo kurwanya sida. Ibitigiri OMS isaba Uburundi bukaba bwaramaze kubushikana hamwe hamwe bwana birenze. Reka rutandukire ano makuru mu gisata kijanye n'imibano. Bamwe mu barimyi bo muri komine ya Mutaho intara Gitega bavuga na RPA basaba guhabwa ifumbire ya fomi bishuriye batarahabwa barindiriye igihe kitari gito. Bavuga ko kubura uko bagira hari abayigura kuri magendo ariko ku giciro cy'umurengera atari bose boshobora kuyigurako. Ejo nido na Lemi Drakura bidoga bavuga ko bamaze igihe barindiriye guhabwa ifumbire bari bishuriye kugira ngo bayikoreshe mu meshi areka amaso ahera mu nzira. Abo n'abarimyi bo muri komine ya Mutaho. Uyu numwe muri bo avuga ko ababazwa n'ukuntu bakishwa amafaranga bijejwe kuronswa ifumbire bigahera atayo bahawe. Wene igihugu muri komine ya Mutaho ntara ya Gitega turi n'akarangere kubona turi ifumbire tuzokoresha tumaze menshi twatanga amafaranga yose ariko tubona umwavu ibiguritse nyene ashirwa bitoza avansi twagira komande bakamenya komande zasabye bakadusaba n'amahera ya nyuma bose tukayariha ariko ashatuwe umwavu. Bamwe muri abo banyagihugu ngo bariheba bagahiga ifumbire kuri magendu ariko ngaho igiciro kikaba kiri hejuru atari uwo ari we wese yocigondera nk'uko bibandanya bishikirizwa na rino soko. Nuko mu gihe nagize ngo akabuke gukoresha amayikiro kiri ku bihumbi hagati ya 5 na 6 cyambaye ku mwana igihugu tasoreka icyamari. Abanyagihugu basaba ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo uburimyi kwegwa n'ico kibazo cy'ifumbire cyo kimwe n'abajejwe intwaro muri komine ya Mutaho gutorera inyishu y'ico kibazo cy'ibura ry'ifumbire kuko bizeye uburaro n'uburamuko mu burimyi. Numwe muri izo ndongozi uruganda rwa RPA rwashoboye kuronka kugira akagira icyo ashikirije. Reka dushimire mugenzi wacu Lemi Nderakura. Tukire muco gisata nyene c'imibano. Abanyagihugu bakora imyuga isaba umuyagankuba bayazi na RPA bavuga ko bahazwe no kubaho muri kino gihe bitewe no kubura ry'uwo muyagankuba bikunyurwa n'ikena aje gitoro. Abo banyagihugu basigura ko umuyagankuba ubuze bahora bahiga igitoro bashije amagroupe bifashisha ko rero ubu cyabuze atabataniye n'abashomeri. Reka tubaze Eric Niyonzima. Abo banyagihugu bavuga ko bari mu ruhombo n'abasanzwe barangurira imirimo yabo ya misi yose hagati mu gisagara ca Bujumbura imirimo ikenera umuyagankuba. Muri abo banyagihugu harimo cane cane abadandaza. Abo banyagihugu bavuga ko ibura ry'umuyagankuba bahora bangana naryo mu gukoresha ivyuma bita amagroupe electrogene. Ivyo vyuma navyo bikenera igitoro gikena cane muri kino gihe kuko uyu munyagihugu avyigana. Koranga muri bile bihige y'umuyagankuba cyagira uruhombo cyane rwose ko yana karatike kandi yafite umwanya muremure tubura igitoro dushira mu magroupe usanga ibintu byacu byose birononekaye. Iyo umuriro ucitse tuba duce twikora ku magroupe ariko ubu naho nta gitoro n'imodoka barakibura arumva natwe naho twogikura. Abo banyagihugu bamenyesha ko hari benshi bamaze no guhomba barugara basubira mu busa. Benshi baramaze kugara bashobora kumara iminsi bitari korakora bashobora kumara umunsi bitari korakora basanga babuze amara yo kuriha benshi bahisemo kugara kugira rero amazu yasubirane ingorane. Abo banyagihugu basaba leta gukora ibishoboka vyose kugira ngo ivyo bibahanze bitoregwe inyishu. Mu ruganda rwa RPA turashobora kuronka kuri telefone umushikiranganje w'amasoko n'angaguvu Abraham Wizeye kugira gica ashikirije. Arakoze na mugenzi wacu Eric Niyonzima. Amakuru ya RPA murakurikira muciye ku buhinga ngurukana bamenyi kuri 3 akaburungu RPA akaburungu UBI. Mukanya ni muhigabane kw'isoko. RPA mu biganiro ku isoko cuno munsi tugaruka ku ntererano z'imigwi ihurikiye matora ariko ategurwa mu Burundi, aho ni gucokorwa ngo hirindwe amatati aturutse kuri ayo matora. Ku isoko mushikirizwa na Pierre Gahungu. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Muri uno mwaka w'2025 Uburundi bwiteguriye amatora ku magenekerezo atatu atandukanye.
aya bashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine ategekanijwe kw'igenekerezo rya 5 ruheshi, aya bakenguza amateka kw'igenekerezo rya 23 mu Kakaru, acakurikirwa n'ayabahanuzi ku mitumba no mu makartier kw'igenekerezo rya 25 Myandagaro. Mbe none impande zegwa n'ayo matora, haba umugwi uyatunganya co kimwe n'abazoyitaba bayiteze n'iki bafatiye ku nteguro yayo? Mbeho kubwiki kugira ngo hirindwe amatati aturutse ku matora? Ivyo bibazo vyose nivyo tuza kurabira hamwe muri kino kiganiro kw'isoko, mugishikirizwa na jewe Pierre Gahungu. Kaze. Mu ruganda ruherutse gutunganywa n'ishirahamwe ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike kw'iterambere rirama Parsem, abari bagwitavye bagizwe n'abanyamigambwe, inararibonye, umugwi utegura amatora seni, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Umugwi seni wemeza ko amatora ariko aratunganywa neza kandi azogenda neza. Beni Vedaste Nyamutegera yari yaserukiye umugwi ujejwe gutunganya amatora seni, yavuze ko ibitaraje mu buryo mu nteguro bizotorega umuti buke buke kugira isango rizogere byarashizwe mu buryo. Jewe ndavyemeza ko amatora azogenda neza, nta numwe atoshima aho tugeze turavye iyo ibintu vyavuye naho bigeze. Ku bijanye n'imigambwe iri mw'aya matora si umwe gusa. Ico na jewe no kwemeza nuko amategeko agenga amatora bibarizwa mu bajejwe gutora amategeko, kuko seni ni komisiyo tekinike. Mu banyamigambwe suko babibona. Leonce Ngendakumana, inararibonye muri politike, avuga atagukekeranya ko amatora mu Burundi yamaze kwibwa umuntu yihweje integuro yayo kuva mwishigwaho ryo mugwi ujejwe amatora seni. Ibi bintu by'amatora ni phase ya processus, ariko abantu twama dufatira ku munsi w'amatora gusa, ndidukurikirane amatora ingene ariko arategurwa n'ingene ariko aratunganywa. Nk'ubundi bazi ko amatora yamaze kwibwa dufashe nkano mu Burundi. Nguba abantu ntabyo bazi kuko barindiriye uriya munsi w'amatora baca banga amatora yibwe. Wumvirije ibivugwa ibikorwa amatora yaramaze kwibwa kandi azotera ingorane. Kandi aho twagiye turiga kuvuga no kuri bizogora. Amatora bahera kuyiba mu nteguro na cane mu kugira urutonde rw'abazotora irazwi ingene rukogwa, mu gutegura amategeko acuritse, amategeko ashimikiye ku bantu, ingene iyo migwi ishigwaho biraboneka ngubu sagatejeshwa rumuri harimo umugambwe umwe. None ko ngaho hari imigambo 35 n'amatari n'indwi ari umugwi wigenga ko ubwiro wigenga, bishoboka gute ko habamwo umugambwe umwe gusa? Bo barundi bonyene bakunda igihugu bumva ivy'igihugu niri mu mugambwe bo badasigana bipfona ngo nta cizere bafise ko amatora yimirije azokwitabwa bikwiye, kuko abarundi bafise ibindi bibahanze atari amatora, nk'ibibazo vy'ubutunzi bigeze hatemba kandi atanyishuza vuba ziboneka ko zihari. Kurikira Jean-Claude Ndihokubwayo yari yaserukiye umugambwe bipfona. Aya matora yimirije nta bwiza bayarindiyemo, ntituzi nuko bazoyitaba. Nimurabe aya matora les circonstances ariko arategurwa, ubukene abantu barimwo, inzara iri mu bantu, ibura ry'ivyangombwa. Navuze ko mvuga cyane nk'ayo Bujumbura, hari woja ku isoko diseteur akabaza bajya abantu bazotora, mwibaza ko botora, mwibaza ko umuti wawurindiriye mu matora. Je pense nico gituma nivyo amatora komo ari kiringo kigeze, ni processus on est obligé de le faire. Mugabo ico twe dusaba nuko abantu bo kwicarira ibibazo biri mu gihugu, bicara ibibazo biri mu gihugu batorera inyishu abarundi bafite. Nayo ubundi bw'amatora yoyo ashobora kuza kubinyura n'ivyari bihari, uko n'ubukene bw'igitoro n'abanywanyi bacu nabo tuzoshikira ngo tuje kubwira imigabo n'imigambi. No mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike babibona co kimwe n'imigambwe. Prime Samutoto yari yaserukiye urunani rw'abakozi mu Burundi Kosibu, afise amakenga kuri kazoza ku Burundi mu matora n'inyuma y'amatora. Kubwiwe hakwiye ibiganiro vyinshi hagati y'impande zose zegwa n'amatora kugira ngo amatora yimirije azobe abarundi bayabona kumwe. Hageze amatora mobilisation des fonds zo ziraboneka, ubwo essentiel la production tukabona
abantu basabye ibiganiro ko bitarengana neza iki kiringo twimirije ntitubona neza ko bizokoroha ko amatora batora ibibagoye barimwo umwanya w'akaruhuko umubwiye uti ja muri ibi ndakwereka yumvira kuja kuraba icorenza umunsi kugira ashobore kubaho mubona uko bimeze abantu bakiyumvira gusa z'amarise cyangwa kwirukanga kuja kuri liste bloquée gukoma amashi kurara ijoro uraba ko liste bagushizeko mes amis ibiganiro n'ibigwire se ni kuba bisabye abantu batekane sino liste bloquée ni dutuma byose bitagenda neza kuko ntibagera gukora icyo abarepresenta baja gukorera uwo batuye. muhejeje kwiyumvira uko impande zitandukanye zegwa n'amatora ziyabona kuva mu nteguro yayo hamwe n'ico bayitezeko. Ikigaragara nuko ibiganiro bihurikiyemo bose ari byo bifasha mu kwigira hamwe uko amatora meza ahurikiyemo bose yotegurwa. Nino ngaha duce dusozerera ikiganiro ku isoko cuno munsi ariko mugishikirizwa na Pierre Gahungu. Ndabaha isango ku munsi wa gatatuza naho ubutaha. cyari ikiganiro ku isoko. arakoze na mugezi wacu Pierre Gahungu. Niyo ngaho wigabane ku isoko dusubiza ko amakuru bateguriye yo kuri uno wa gatatu. Nkabashimiye mu mwese mwateza abiri ano makuru, nkashimira abagenzanje bagize ico baterera kugira ano makuru ashobore gutorokanywa. Bagenzanje bari mu byuma kabanda bakengurukiye ko bakoze ibishoka byose kugira amajwi ashobore kubashikira. Hervé Nuhire muje kwashikiriza ano makuru nkaba ndabasezeye.